tubahaye mwaramutse na mwiriwe abakunzi b'ibiganiro vya MANAAC Burundi TV kuri micro Ndayishimiye Emmanuel. Uko mubona rero tufise abatumire babiri tugomba tuyage. Murabizi neza yuko dusanzwe tuyaga dukorana n'abanyamyuga mvabwenge mu bisata bitandukanye. Rero reka tubakire zumve ni bande turi kumwe muno mwanya, hanyuma duheze tuduge tuyage gutyo mumenye aho tuko turayaga. Reka tubakire duhereye aha kuri uruhande ntimusanze mumenyereye, nibaza ko ari rya mbere tumwakiriye kuri micro za MANAAC Burundi TV. Ikaze cyane. Murakoze kumikaze. Mu mazina nitwa Intore Pascal, abamvuka mu ntara ya Kirundo, komine Kirundo, umutumba Mutara. Murakoze kuduha ikaze. Pascal, usanzwe ukora iki mu bikorwa twama tuvuga ko dukorana n'abanyamyuga mvabwenge? Jewe uruhara rwanje icyo nsanzwe nkora nyene ndi intore, bise ako karanga igihugu cyacu cy'u Burundi, ahandi tugasanga ari mu buraro bw'igihugu Kirundo. Niwo mwuga asanzwe nkora wo kwiyereka, tambaye intambo y'intore. Murakoze cyane. Murumvise ko ni intore, intore nazo muri babanyamyuga mvabwenge twafashe iya mbere yo guteza imbere ibikorwa byabo. Mwabanze kubona neza yuko turi kumwe n'uwitwa Pascal, awe akaba asanzwe azwi cyane mu bantu b'imico ndangakaranga mu gisata c'intore. Turabona n'uwundi ku ruhande yambaye umupira wera ariko ni drapo ry'u Burundi, nawe nyene tumwakire cyane. Ikaze cyane. Yego murakoze kwakira. Yewe akazina kaje bitamushingizi Leonidas, intore yo mu Kirundo, abamvuka ku mutumba w'Iyaranga muri komine Kirundo intara. Murakoze cyane. Mwumvise ko bose ni intore basanzwe baduza ibendera muri ico gisata. Sinashimye kuca mvuga n'uri hagati musanze mumuzi cyane ko ari umubahwa cyane Indege wa MANAAC Burundi. Turabakiriye rero cyane mu kino kiganiro, mutubwire mbe ni kubera iki muri mwa kino kibanza muri Bujumbura uno munsi ahantu hasa neza cyane kuri Hotel Susedinire. Mushobora kutubwira nimba mwaje kwitemberera cyane hari ikindi gikorwa kidasanzwe muba muri ko muritegurira? Ego turi ngaha kuri Hotel Susedinire tuhamaze iminsi 3. Twebwe icyatumye tuza n'ubutumire twahawe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye. We yaduhaye ubutumire yuko hariho igihugu tugira tujemwo mu Barabu, iyo tugira tugende guserukira u Burundi, tubuserukira twishimikije umwuga wacu mvabwenge ariwo w'intambo y'intore. Nico cyatumye tuza ngaha, cyo gituma tuhamaze iminsi 3 twitegura kugira ngo ejo aho bukera umunsi wa kabiri dufate indege tugana muri ico gihugu umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi arimwo yagiyemo, kugira ngo natwe twerekane akaranga n'ubuhizi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane Pascal. Atari banga ryo barigira kangahe muzaba mufashe indege, muyumva gute? Twebwe mwuyu mugwi w'intore kabaye agashika 4 umugwi w'intore zo mu Kirundo za komine Kirundo bahantu hitwa mu Kinyangurube, ariko tuva mu mihingo itandukanye. Twitwa ko tuva mu Kinyangurube kubera kera yari segiteri Kinyangurube. Rero inshuro tumaze kugendera mu ndege ni nk'agashika 4. Ngabo jewe ubwanje nagashika n'ubwambere. Ngabo abandi turi kumwe abo twagendanye abamaze kuyurira 2, abandi 3, abandi ubwa 4. Yego jewe n'ubwambere. Kuntu niyumva ndumva umunezero mwishi, navuga ati sije mbona harakeye kugira ngo ndabe nanjye nyene ntukurira mu nda yinyoni. Yego n'umunezero mwishi cyane rero dufise tugaragaza ngaha kuri radio yacu radio gwanyu. Yego n'umunezero mwishi udasanzwe, twiyumva umutima tumerewe neza cyane. Murakoze cyane Pascal. Reka twumve hariya ku ruhande naho uko nawe umugenzi wawe nawe ikibazo ni cyakindi avyakira gute, yumva gute?
jewe kabisa ndashimye ndashimiye leta y'u Burundi itubongo uyu munsi iragahara ku ngoma imyaka yose jewe kabisa ubu naragerageje kwiyereka kandi nkatamba neza nkatamba nezerewe ninzi ikintu kizokurikira imbere ako mu leta kabisa yahahora nta kuntu ntagerageza kwitanga nkasanga ibikunda neza ako uyu munsi intabwe ndimo ndatera irashimishije iranezerewe cyane rwose ubu rero aha tuhamaze iminsi ngahe duca twurira indege maze gushika mu cyo gihugu Imana yanyemereye yego ngiye guterera iteka uburundi mu makungu je nanje kabisa iyi leta yanje uyu munsi ndimo mpagaze ku bwa leta ndayishimiye ndaryohewe ndanezerewe. Urakoze cyane tugaruke ku ruhande kwa Pascal mbega umaze kubona MANAAC n'ibikorwa byayo kuniki yashigikira abanyamyuga ubona isano rizohava rijya nakahe kamaro uzohava uronka kandi kiyongera no kuriteka watewe na president uravye uri mu kigisata cabiyereka mu gisata ndangakaranga uri ku ruhande rwa MANAAC. Kwicyo kibazo mu mbajije ngira ndakishure nezerewe gose ko mukivuga MANAAC Burundi ndumva umunezero mwishi cyane kuko MANAAC Burundi maze kuyumva natanguye kuyibona kwiza imbuga ngurukana bumenyi araba ivyiyumviro birimwo nimba birampimbaye cyane ku mutima shangira igishika cishi cyo kubisigurira intore mbere tuca turasaba yuko boduha kwinjira mu iyo groupe turayaga tugenda tubaza ibibazo byinshi rero dusanga MANAAC Burundi igira ize kuducemurira ibibazo twari tumaranye iminsi gushika nubo aho twatanguye kuronka aho twitura murabizi muravyibuka ejo bundi aho nyakubahwa Indege wa MANAAC Burundi yaza mu ntara y'iwacu mu Kirundo intore twarabatuye ibibazo byinshi cyane dusanzwe dufise naco gituma tubona bimwe no bimenyetso bimwe birabitwereka yuko birimo biracemuka ku bwa MANAAC Burundi rero MANAAC Burundi ni irambe isagarare twebwe turi nyuma yayo mu byiyumviro no mu bigabo n'imigambi yayo twebwe intore twarahagurutse kugira ngo MANAAC Burundi twigishe twongere tuyiyoboke maze uyu mwuga wacu mvabwenge tububyaze umusaruro bwa MANAAC Burundi twaramaze gutahura ivyiyumviro uyu mutama uyu sinomuvuga no mwizina kuko ndamukuriye inkofero agaheza yiga mutama igiherukira mu Kirundo twasigaranye umunezero mwishi cyane tuvuga ati umunsi nguyu twari turindiranye igishika kugira ngo twumve ivyo mutuyagira twaratahuye cyane rero none natwe hariya mu Kirundo nawe bo tugenda tuganira bafise umwuga mvabwenge bose turimo turava hasi twiyandikisha mbere no mu bemeye nanje ko nzotanga kajya kantuzenya kugira ngo inje mu banywanyi fondateur ba MANAAC ba Sopake ya Kirundo novuga kuri MANAAC Burundi ni vyinshi nodondagura sinobidondagura ngo ndabimare ariko muri make birambira. Murakoze cyane Pascal ncengaruka hagati rero umubahwa cyane arongoye MANAAC Burundi ku rwego rw'igihugu nawe kumbure arafise ijambo rimwe canke abiri ashobora kugira ashobora gushikiriza nawe nyene akagaragaza tuvuge nk'umunezero bivanye n'iki kiyago tugiranye namwebwe intore zatewe iteka na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ikaze cyane. Murakoze abo muri MANAAC Burundi TV kumpa akanya k'ijambo noshikiriza ry'umunezero kuri aba bene wacu bo mu ntore zo mu ntara ya Kirundo nk'uko musanzwe mubizi bari mu myitwarariko y'ibikorwa byacu bya misi yose uretse yuko bashikiye muri Hotel Source Dinire bagaca basanga nanje niho nkorera baranezerewe cyane hanyuma hampande y'ivyo noshimira cyane gose bimwe bivuye ku mutima nyene icubahira umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ingene mu myitwarariko yiwe yama igihe cyose arota kubona ugwaruka rw'u Burundi rutera intambwe iki ni gikorwa atagikoze atawo muhagarara hejuru mugabo urabona kubera umutima w'urukundo akunda bene gihugu
aravuga ati nabariya bo mu Kirundo atanu umuntu anabazi reka ndakivuge gutyo wewe akabamenya akabiyumvira ko ata muntu amupressionye ata muntu amushize ko ivyo bintu rero nibaza yuko atari ibintu si ibintu bisanzwe nageze kubabwira nti president ndayishimiye si umuntu asanzwe ibyo iyo turiko turabivuga nk'uko ibimenyetso ni ibinyene abantu baca biyumvira ngo ni politike ngo ni biki bagaca baja kubihingura mwayandi majambo mugabo nta murundi w'umutima numwe adashobora gushima ibintu umukuru w'igihugu cacu ariko arakora mu gihugu ico ni cambere ica kabiri nagomba nkeze bano bene wacu imigambi twagiye dushikiriza uyu arabizi kuva hambere tuva ku mutumba umwe n'uyu tuva mu ikomini imwe ariko uravye ingene bagiye bitunganya bagiye bakorera ku mpanuro twagiye tubaha nibaza ko ari nazo zibashikanye kuri no ntambwe ubundi muntu ntoreka gushimira numwubahwa conseiller socio-culturel w'intara ya Kirundo Jean Baptiste ingene ari mwarakora kugira ngo umugwi wacu umenyekane kuko ubu turiko turagira de note canke inyandiko zishobora gutuma intore zija ku rutonde rwa patrimoine immatériel de l'humanité nukuvuga bije mwarya tunga rusangi ryo muri UNESCO kuko muravye ingene intore kuva kera ku mwami zamye ari ingabo z'umwami intore baba arabasirikare b'umwami mu nyuma rero intwaro y'icami maze kuhava haca hagenda rero hatera imbere uyu mugwi ucugenda uguma izina ryawo rigaruka ku buryo n'ubu twebwe twavuze tuti intore hakwiye kuba hariho inyandiko zerekana neza origine no kuvuga amamuko yazo abantu ntibapfe kuguma babitamba gucyo gusa atahantu vyanditse tuje muri obede yatwandikishe iyo style ntihagira abandi bantu bazoza kuyigana ivyo rero nivyo turimo turakorana n'uyu mukuru w'intore kugira ngo iyo ntambo yacu y'intara kama yo mu Bugesera izisimbatare kandi biba ari ibintu biri mu mategeko bizwi vyanditse ku buryo n'uwo bitubaza tumwereka ubushakashatsi canke expertise tumaze kubikorako murakoze turabashimiye cyane mubahwa murongo MANAAC Burundi tunashimira cyane izi ntore zigiye kuri indege ejo bukera ku munezero ku ijambo bashikirije hano kuri MANAAC Burundi TV nkaca ndabibutsa neza ko uno munsi ibikorwa vya MANAAC biriko birakorerwa aha neza na neza kuri Source du Nil ariho hari biro tuvuge etage ya mbere biro 132 bamwe rero mwipfuza gushika ku biro turabaye ikaze duce turangiza rero n'ikiganiro yari Ndayishimiye Emmanuel kuri micro n'abatumire bacu twari kumwe ciao ciao Manake waraje ndashema uje gutemba tatakaranga Manake Burundi Otofese migambe myeza ngo Burundi bugerete